Nimba umaze gutemberera i Makamba ukaba utarashika ku kibuga ca Aigle Noir Fighters umenye yuko igisagara ca Makamba atacuzi. Ni ikibuga kiri Gisenyi. Bana haba hariho vibe, umunsi wa match haba hariho vibe vyatari. Burya Aigle Noir yubaho abantu b'Imakamba barayikunda vyatari. Nanje nabibonye shitse ku kibuga. Naragiye ninjira bafana vyatari. Bana vibe zari zirenze nanje narahakunze. Bana Makamba mwubahwe mwarankomye kabisa. So uku niko match yanje yagenze hari Makamba. Hello my people, this is Boy Drift man. Uyu munsi turi Makamba Igisenyi twaje ku match ya Ngozi City na Aigle Noir. Guys, ndabereka mu match menshi Stade Noir. Uyu munsi twaje i Makamba, abantu b'Imakamba rero kandabereke ibintu byabo, kandabereke See this is kuri Stade nziza cyane, stade y'amateka. Abantu b'Imakamba iyo mufise stade nziza ariko nimushobora kuyimenya, ariko stade ni nziza cyane guys. Stade iraryoshe, ifise vibe zatari, abantu barakunda umupira, abantu barakunda football, ahubwo turabe naswe abandi bantu twikebuke. Ndigume n'umufana bose b'Imakamba, bose umeze fresh. Umeze fresh. Match uno munsi imeze gute? Kwinjira ni gute? Ibiciro nangahe? Imeze neza, ibiciro muri hati. Ya okay. Ariko gusa no munsi Aigle Noir yatsinda wumva. Yatsinda sana. Aigle Noir ni sibwo no mwaka. Reka twinjire turabe imetse. So thanks. Take 5 bro. Sawa. Tugiye kwinjira muri stade, tugiye kuraba match ya Aigle Noir. Umunsi turi Makamba. Yalla. Nakutegere yaje. Yalla. Yo. Aigle Noir tupa! Yo! Aigle Noir tupa! Yo! Basasiru yange ngabo barashitse. Bula.
nyinshi. Whoa.